Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi umwe wese aherereye ndizera ko muguwe neza ndizera ko bamwe mwaramutse abandi mwiriwe amahoro imbere ya kamera nkuko bisanzwe ni pleure Patriote wa musesanguzi wanyu hanyuma imbere yuko nja mwido nido canke ngira ico ndababwiye reka tubanze dutangure twumvirize kano kantu gatoyi hama tuce tuza tuyage dusesangure ndababwire ikinzinduye kuri uno munsi uri hejuru. Bace dutangura kubabona hatanguye abari mu Burundi bamwe bahora bakora ibintu bitwa ngo n'aba influencer batari bake tangura kubona inyandiko ibiganiro binuka bishyirako amazina ateye isoni vyaragwiriye haravuka n'urundi rubuga bigisha amacakubiri ku rugero ruteye ubwoba rwitwa ngo Murundi cakenge murubona bihaye kumvuga ko ambika ibara abavyeyi banje ntaco rudakora. Mu minsi mike yakurikiye twaciye tubona mu bahunze naho nyene hari abandi badutse. Kuboba batamenye uyu muntu canke kuboba badashoboye kumenya rino jwi vyihuse uyu mugabo suwundi ni Pacifique Nininahazwe. Aya n'amarira n'amaborogo ya Pacifique Nininahazwe yarayacishije mu kiganiro nkuko bisanzwe nkuko bama babikoze ikiganiro citwa Space. Ibiganiro basanzwe bakora bagize akagwi bagiye hamwe nkuko basanzwe barigize ngo nabagwanira agateka kazi na muntu mugabo abo bitwa ko bagwanira agateka kazi na muntu kuri uno mwanya tuvugana nabahoze bagahonyanga. Abo bitwa ko bagwanira agateka kazi na muntu nabahozwe bagirizwa canke bari muri ya migwi kera yarijejwe gukora bimwe vyitwa ubwicanyi budasanzwe. Abo bariko baragwanira agateka kazi na muntu amateka yabo kera muri ubwo busore canke bacaruka bakiri muri iriya mihari yiwabo canke bakiri muri buriya burongozi bwabo bakoze amarorego nkacanja ngaho nkibaza agateka kazi na muntu batangiye kukamenya kuri no ntwaro batangiye kukamenya muri 2005 mbega hagitwara iprona canke bakiri abajerere agateka kazi na muntu ntibagatahura ntibari bakazi ariko ivyo sivyo binzindukanye. Reka rero ndababwira ikinzindukanye sikindi Pacifique Nininahazwe ako arakoresha amarira adasanzwe ariko araboroga yongera abesha yongera dendekeranya ariko aravuga ati ngo ugwaruka gwahagurutse rukamuhagurukira kuza rurashiramwo amazi mabisi mu binyoma n'inkinamico basanzwe bakina kugira bacafuze igihugu n'indongozi z'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko aravuga ayongera dendekeranya ngo boba baratumwe hamwe yavuze ngo babatumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi acishije mu majambo yo kwagiriza nyene iteka Ndikuriye Reveriano Ndikuriyo avuga ngo yoba yarigeze ngo kugirisha ngo inama ngo gwaruka ngo kandi ikintu rero gitangaza nababwiye bafise imvugo bakoresha avuga ati ngo umwe muri abo bari muri iyo nama ngo niwe yandondeye ngo arambarira ngo tuvuye mu nama ngo twafundise ukunuku ngo rero ngo nyari iteka ngo yarakoresheje ngo inama ngo ihurikiyemwo ngo gwaruka hanyuma ngo iyo nama yari igamije ngo gutora izina bazoza barita Pacifique Nininahazwe. Iryo zina ntaryo nzi gusa ico nzi nuko hariho umwe mu basesanguze canke umwe yimba cane yashoboye kugaruka ko muri ico kiganiro ndabashiramwo audio yose ni audio ifise nk'iminota nk'itandatu aho yavuze adendekeranya ngo nyene iteka Reveria Ndikuriyo ngo barakoresheje inama ngo yo gutora izina ryo kwita Pacifique. Yongera garuka ko bita Murundi cakenge akoresha ikinyamakuru ca Facebook na Twitter ngo kenshi nkunda kubona Facebook wewe aravuga ati Murundi cakenge waragisibije aranyambitse ibara ngo avuga abavyeyi banje Murundi cakenge nta kintu asigarije Murundi cakenge yanyambo ya gahuzu Murundi cakenge ngo yigisha moko ngo ayavuga mu ndome nkuru ntayaca ku ruhande yavuze ibintu byinshi muri ico kiganiro ndababwiye ko nza kubashiriramwo audio mwumve imyidogo canke amarira ya Pacifique Nininahazwe aho yari muri ico kiganiro bita Space. Ico kiganiro ndabibutse kiba kirimo Pacifique Alexis Nduhije Renodi Butari hakaba harimwo uwo bita bajya bose ba Keti hakaba harimwo ni benshi mugabo ako kagwi kose abarimo na ya ma societe civile bamwe bavuga ngo bagwanira agateka kazi na muntu mugabo abo bose bita ko baganira agateka kazi na muntu nongere ndabisubiremo bahora bagahonyanga aho gateka kazi na muntu
amateka mabi bafise ararenze. Rero nico gituma je gushika no munsi ntemera ko bagwanira agateka kazina muntu, ahubwo bateranya leta bashaka gufata gufata indongozi bazambike amashusho ya kera bahora bakora kugira abanyagihugu bazifate ukundi bazitahure canke bazibone muri dimension mbi itabereye. Niho yongeye agira ko kuri no munsi apostinga ivyabaye muri Nepal, bajya banyagihugu muri Nepal hahurukiyemwo ngo gwaruka we agwita ngo Gen Z, sinzi yo terme yo bayikuye kuko sinzi ko Z ni alphabet yanyuma, sinzi rero ko inyuma y'abana bavuka ubu abazovuka inyuma bazoba bitwa ba Gen Kombe, ngira bajo ari Zen A canke Gen 0. Iyo mvugo yakoresheje yasa n'imvugo nkuko umengo nkuko bisanzwe asanzwe agumura bene gihugu ashaka kubabwira ati raba muri Nepal bagumutse bakuraho ubutegetsi, ariko arabizi ko muri 2015 abo yagumuye gushika no munsi ataca bamari bamwe bavundiye hiyo mu bihugu bibanyi vya hakurya Kanyaru, abandi ntibaciga barahora abanyeshure abahora bakora ubuzi ubu nibishomeri, ubu batunzwe n'ubuyi, batunzwe na pame, batunzwe n'ibisuguti, naho nyene benshi ubu barataka kubera nkuko musanzwe mubizi igitigiri kinini cagiye mu gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda naco kimerewe nabi kubijanye n'inzara. Umunyagihugu asanzwe yidegenje ashoboye kuba yorima akorora akaroba, inzara iramutinye ubu noneho vyafunga mukanda mwarabibonye nta numwe atabibonye. Ubu umunyagihugu wo mu Rwanda ararira amaborogo ni menshi kubijanye n'ibifungurwa, kubijanye n'amazi no kubijanye n'amatara. Naho bajangaho bagatwenga igihugu c'u Burundi ngo nta matara, ngo nta mazi, ngo ntaki, nivyo bavuga vyose ku gihugu c'u Burundi biri wabo nama nabibabwiye. Uza kuza muri commentaire ambwira ati pleure urabesha, jewe cyo ndabakorera ikiganiro ndabereka ukungena atamazi bagira, ico kiganiro kizobe civyo nyene gusa, ndabereka ukungena atamazi bagira, bavoma Nyabarongo, bavoma ibiziba, ndabereka ukungena atamatara bafise, mugabo gusa kwera ka kantu baziriringa kabamwe inkotanyi gusa, ka gasantre bubaka kabo gusa niko kaguma kagaragara ku mafoto, niko muca muza kutubwira ati ngo rega ngo mu Rwanda ngo hasa neza, mugabo byose shaka kubigaruka ko naramaze kubibabwira. Rero niko ndavuga amaborogo ya Pacifique Nininahazwe, umuhungu wa Ndururu nimba ari Ndururu Murundi cakenga mbabarire, iryo zina niwe yaritubwiye, nico gituma Pacifique yababajwe cyane ni nugo rubuga rwa Murundi cakenge, aho yashimangiye avuga ati ngo ni imbuga zabaye créé kugira ngo zimucafuze, ngo zivuge nabi, ngo amateka yiwe zongere ngo zimutuke, ngo kuri izo mbuga ngo baramutuka cyane, ngo bakamuvuga nabi, ngo kugira ngo bamucafurize ngo amateka. Nagomba nibutse Pacifique ko ivyo gukreya imbuga zo kuvuga nabi leta nibo babizanye. Pacifique umuntu yitwa King Murundi, King imba ari King Murundi sinibuka sinzi gitangura. Uyo muntu uramutse no muri iki kiganiro wakoze muri space waramuvutse kandi umuvuga umushigikira, kuko ivyo avuga nivyo gucoza no gutuka leta, nawe akaba ari byo usanzwe urimwo, niko rugamba musanzwe murimwo. Hari uwundi Murundi akora nyene nkuko wari ko ravuga ngo hari amakonte ngo anonyme, ngo bakoresha amazina ngo anyegeje ngo kugira ngo bagutuke. Mbega wewe Zakamenge News ntumuzi ko Zakamenge News mutamuvugako ko makonte anonyme tuzi mwakreye, kandi makonte anonyme finance Zakamenge, King, Kagenda, ba Rosetta, ni benshi biyitare amazina nyene ya kera y'imico niki, bariya bose ni uba finance dusanzwe tubitse. Benshi bari muri diaspora, abandi bari ngaha hakurya Kanyaru. Wewe uraba amazina anonyma gutuka canke avuga ukuri kuri wewe, canke amazina ubabajwe n'amazina anonyma akuvugurutse. Aho rega no hatereye amakenga, umeze ufise ingeso canke mufise comportement y'abateroriste. Umuteroriste arambara ibombe akagenda agasambura ishengero, agashagenda ku marezo sose yakihaya. Umuteroriste akambara ibombe akagenda agasambura amashure, inzira karengana abana abanyeshuri n'abigisha bagapfa akihaya, akagenda mu masantre commerciale, mu masoko, mu supermarché bagasambura bakihaya. Umuteroriste umuhindukirije nawe aca tangura kuboroga agateka kazina muntu, sinzi binabiriya, sinzi ukunakuriye. Pacifique wibuke ko abarundi atari ko bari bameze, abarundi bubu ahubwo jewe ugwaruka gubu ndarushimire, nongere ndarubwira ati mwarakoze kumuhagurukira Pacifique, mukamwereka ko mutakiri vya bihwiji, mutakiri vya binyoni vya kera kinyina kigenda kikazana ivyo kizanye, cazana imisiba canke cazana ivyo kiyoye kigashika kigitamika. Abarundi baracuranutse,
ugwaruka rw'ubwo nyene wewe wita Gen Z wibaza ko konone kongera ukarubwira ati ngo ja muri manifestation gende mu migumuko gende mukureho leta ihari ariyo iyobowe n'umugambi wa CNDD-FDD nimba wibaza canke mu gifise ivyo vyiyumviro sinibaza ko ari ugwaruka ruri mu gihugu ngaha hagati aha mu Burundi uwo havu ubwira ngo gumuka kuri leta rukwemerera kuko fact mwahora mutanga mwarabonye ko zitarizo kandi n'ugwaruka wagumuye ndibaza ko rujya gwaruka gwababa nk'imiliyoni ngira kumbore nka 3 canke zirenga mwagerageje gushira mwibarabara kuko wamengo bwaro buce bwose bw'igihugu muryohererwa kudeta muryohererwa ibyo mwagenda murakora mu kwica mu gukomeretsa mu gusahura barabonye ko atanyungu byose byo bari wabahenze basangana ubuhombe basanga imigambi wari wakoze n'amaplan mwari mweraboye ni ibintu bidashikana kuri 6 ahubwo vyatumye bata amashure bata ibikorwa bata n'imirimo bari basanzwe bakora none gasha ubu wewe uri kwagaruka ukavuga ati ngo agwaruka ngo gwabaye mobilize kugira ngo rukuvuge kubiki ahubwo ari kuvuga ati ugwaruka go mu Burundi mukicara mukavuga ati ugwaruka go mu Burundi abajene bubu barakanuye ubu ntitukibabwira ati ngo umuheru uzoza bace baja ngaho owe bajane nabwo ubu ntitukibabwira ati ngo none ngo ukuna kuriya ngo bajane nabwo ubu uye ugwaruka g'ubu ruasesangura ugwaruka g'ubu rurabanza rukararaba uyu muntu abitubwira ninde akarorero korosha Pacifique mushere kuba wara ufise CV yo gufata ku nguvu mushere kuba ufise CV yo kwica canke yo kugira ibibi na biriya ucuza mu nyuma ngo witransformye ngo bwa bukozi bw'Imana ngo tanguye ngo kuzurasengera abantu urashoye kubusenga ushoye kuba waranahindutse muga abantu bakakubona muri za dimension zawe Pacifique rero wewe sinumva ko ufise impanuro ugiha abarundi nta mpanuro ugiha abarundi ngo bazumve oya ahubwo kwa kundi twababwiye je n'uburongeye kubisubiramo nimba Pacifique nako kagwe muri kumwe mugwanira agateka katsina muntu bikore mu buryo bwiza nimba mushakira ineza igihugu c'u Burundi ni mutange intererano mu nzira nziza ni muze muri voie normale muri voie diplomatique muyage hanyuma mu propose mutange ivyiyumviro ariko mukazana ngo ibintu byo kurasa ngo ibintu byo gutuka leta mwibasira nk'akarorero kungene wari kurataka nabo musangiye nabo nivyo bitandero wareze kandi usanzwe ufinansa harimo baza Kamenge nabo bandi ba King n'abandi benshi ntashoboye kuguma ngarukako mukibasira umufasha umutambukanye umukuru w'igihugu yambara ibizimvye ngo agize ukuna kuriya ngo sinzi nibindi byinshi bipfuye mubitumbereza ku ndongozi z'igihugu musanzwe muzi ko n'ijambo ry'Imana rivuga ati nta kurongora kutava ku Mana ukurongora kutava ku Mana mwarakugerageje muri 2015 mwaravugutiwe ubu rero nimutekereze murindire mandihere muze mwiyamamaze babatore batabatoye mwihangane mugabo iconzi coco jewe analyse namaze kugira nuko mwebwe mutigera munyoterwa amatora kandi mutigera mwemera amatora kuko kuva mukura mwese abo ba Innocent Muhozi ba Antoine Kaburahe n'abandi benshi nta matora mwigeze mugira ni mu mpinyutse amatora mwagiyemwo yari yo muri 93 nayo nyene ntimwashimishije ivyavuyemwo muca mwikora kuri Kagame hariya na waundi yararongoye umwe bagiriza ngo yararongoye ngo FDLR igihe ca genocide muri 94 umwe Kagame atigera avuga cyane bamamubwiye ati none ko yara FDLR yari irongo kiriya gihe muri 94 n'umuntu wiwanyu y'inkotanyi izina gusa hinge izina ndagibutse ndamugarukako ndamubabwira abone bo mwace mwikora ko muca muraza muragira ivyo mugira muri 93 mwerekana ko mudashigikiye amatora demokrasi wanyu ntaco bibabwiye mugo kaza wumva no musi rimwe musemerera muvuga ati ngo mushaka ngo mu Burundi ngo nta demokrasi demokrasi mwe murayemera nimba muyemera ndadaye mwamuhoye iki mvuze mwamuhoye iki nuko mwese mwari muhari kandi mwari mukuze kandi bamwe muri mwebwe mwara participe muri ivyo bintu byo gutegura no kugwanya ubutegetsi bw'umuhisi na nico gituma mwabonye buguruye dossier bagashiraho urubanza rwo gufata uwahora arongoye igihugu yashengeye nimwe surtout Antoine Kaburahe yatangiye kuja gusemerera ngo ararenganwa ngo buyoya ngo ni strategie bakoze kumwambika ibara ibinabiri
ibi rero mwabikoze kugira munyegeze ako kahise na nico gituma iyo umuntu avuze kuri kahise muca muza ngo akavuga amacakubiri nta gihugu na kimwe kitagira amateka kandi amateka ya kira gihugu aravugwa mbe yo mu Rwanda bagiye kwibuka ko nabonye n'abarundi baheruka muri uko kwibuka bagiye bakavuga ivyo bavuga ko mutavuze ko baravuga amacakubiri aho rero niho entre guillemets no mwe mudutereye amakenga ibisigaye byose mwogomba mukavuga mugo hageze ko bavuga kuri kahise kiwanyu muba mwamerereje ikindi naco muri iyo space nyene numvise muvuga ati ngo kibi none ngo bidakogwa ngo kibi bidakogwa ngo ko amatohoza yibi ngo adakogwa mwe amatohoza ko mudashaka kakogwa ko muri ko muraburizamwo ko muri ko murakreya ngo za nimbare ngo asende sinzi muri ko murazana ibintu vyo diriwa muri ko muratakamba hariya mwandika makete musubira mu nteko mpuzamakungu rero ikintu gihari Pacifique Nininahazwe nabo bagufasha mwibaza ngo hari ico muzoshikako kugumuka canke gutuka indongozi canke gutuka uburongozi buhari ntimuzobifatanye ndasubiyemwe ntimuzobifatanye no gwaruka gwacuranutse gucuranuka bisigura kuva mu bujuju kuva muri ivyo bintu mwavuga abantu bagaca bamira mirunzwa badashishoje ugwaruka guburukijara rukavuga ati okay ikiko yagishikirije mbe coco bakije kuvuga iki kimaziki muri uno mwanya gishikirijemwo kije kubaka kije gusambura objectif yaco ni mbe yo bagishikirije kugira anyegeze iki canke yo bagishikirije kumvo iyihe nimvo yo gukunda igihugu ni nyungu z'igihugu canke ni nyungu ziwe nakagwe bari kumwe nico gituma abarundi nkaje nk'akarorero jewe iyo ushikirije ikiganiro canke iyo muvuze niyo numvise imagi jambo mwavuze surtout wewe nabo bandi ba Alexis Nduhije na ba Antoine Kaburahe surtout kenshi nimwe fokode mukunda kugaragara cyane cyarase nkavuga ati kubera iki yashikirije bino bintu nkakumedita ko kwanza nkabanza nkakuraba nkagucisha iruhande ya gauche à droite hanyuma ngaruke kuri kijya kintu washikirije kuri murundi cakenge nkuko yamabishikiriza nimba harageza hakwimba akimba so wawe akimba mama wawe akimba wo muvukana akimba kahise nabonye ryari imbere ashikiriza ngo ko ataranaheza nibaza kare wa muvyonze nibaza ko uruhara runini yarimwe mwaruteye niko je no kwibaza kuko nkuko nabikubwiye abajene mwavuze n'ikibazo c'aba influencer ngo araba influencer ngo baguhagurukiye ngo bon c'est tugwaruka muri rusange so kuguhagurukira no guhaguruka kubwiteka niterambere n'amahoro rusangi y'igihugu c'u Burundi nuhinduka ukava nk'umuntu muzima ukareka guteragira isumu ukareka kujyanisha abarundi ukareka gutuka indongozi ukareka gucafuza igihugu c'u Burundi mu makungu muri aho mushika abo bagusanzwe gusapotinga tuzohora ntaco tuzatugifise tuvuga kuko igihugu c'u Burundi nta muntu azakikivuga nabi ahari hanyuma abo banyarwanda nabo bandi mwaciye ko kugira ngo mufashanye gucafuza igihugu c'u Burundi murabona ko banumye Chimamanda nta content agifise mu Rwanda nta content bagifise ubu baravuga bakavuga ibintu bitagira fact uzurabe niyo batanze ibiganiro nta fact kibuga c'indege cafashwe nta fact kibuga c'indege ba pirase connexion sinzi n'ibindi ama internet nta fact ni ibintu bavuga nko nyene nkuko baba bari kwirigara kujya nyene namwe ba muri bijya biganiro mukora rero we Pacifique Nininahazwe nako gagwi mu musanzwe mukorana uburundi bwarikanguye uburundi surtout iyo Gen Z wariko ravuga generation Z nibaza ko byo bushatse kuvuga Z nago muri atkargo rudome gwanyuma go muri alphabet française no rudome gwanyuma mu ndome twiga nigo ruhereza rero iyo generation Z barikanguye nico gituma wa muri iri jambo ngo iyo audio ngomba shiremwo nawe nyene ubwaye wavuze ati ngo natangaye kubona n'abajene ngo bahunze canke bagiye basohotse igihugu muri 2015 ngo baguhinduka none wari witeze iki ko abahenze bakaja mwibarabara bagati vyabo arafise ubukioske abadandaza remikashi abari bafise ama PlayStation bakinisha abari bafise amabiro batondamwo ngaha muri ville n'ahandi henshi wahenze bakagumuka ushaka bagire gute nabo barikanguye ko wabahenze rero ntutangazwe
natanga uvuga ati ngo nugwaruka ngo ruri hanze ngo rwasohotse igihugu ngo nago nyene rwampagurukiye. Nta muntu numwe atazo guhagurukira mu gihe ukivuga ibiharadabu. Barundi kazi musanzwe mukurikira Pleure Podcast TV, sindabicisha amajambo menshi, reka ndabashiremwo iyo audio ya Pacifique mwumvirize. Nico catumye mbanza kubanza kugira gusasira bino biyago vyiwe yakoze, hama namwe mubanza muvyiyumviririze. Nagahomera abunwa n'amarira kubona Pacifique asigaye arira ayingona. Seguna nabo batijaka imbere yuko harisa cyabaza kandi kabazo n'abajije akababazo kajyanye n'ibi bindi tumaze igihe tubona hari abantu bakoresha amazina atari yabo mugabo bandika ibintu byo gutukana, ibintu byo gucafuza abantu. Mbega abo bo mu matohoza mwagize barimwo muri bamwe mwisaba informateur cyane nurundi ruyeri rwo gukoresha ngo barukorana n'iperereza, nimba hari cyo mwashitse ko muri amatohoza? Ico bikoze si bishasha, nuko abantu baba batagumye bakurikirana neza, ntabwo ivyo bintu ari bishasha. Mu mwaka wa 2014 niho nzi ko Reverend Ndikuriyo yagirishije inama akagwi gatoyi. Ico gihe naho nyene bafata ko ndi umuntu ndababangamiye, batinya uruhara nzogira mu 2015. Bagirana inama, umwe mu bari muri iyo nama niwe yaje kubimbwira mu nyuma, kandi ari mu bahoze bakora ibintu bibi cyane binyerekeye. Arambwira ati icyo gihe twagize inama, aho twicaye atubwira ati nimuze dutore sirno, izina ry'itazirano tugira twite Pacifique, tuzoha dukoresha mu kumutuka. Biza kurikoresha kuko ibyo byose nta muntu yoshima ko igitutsi bamushyize ko ari bafasha kugikwiragiza. Mugabo bamwe n'abandi iryo zina baragiye bararibona muri iyo myaka ryakoreshejwe cyane. Yambwiye ati twari twicaye, umwe akavuga izina, uwundi agatora irindi, gushika turatora ari ryo twaciye dukoresha twese. Yari inama twakoze. Hanyuma muri iyo myaka nyene hari igihe bakoresha nk'amafoto bakanyerekana ndi gusa, ubundi bagira ari gusa, rimwe na rimwe yari sinduhije n'abandi, ahandi bakaduha imitwe y'ibikoko n'ibiki. Avuga ati nk'ijya foto uri gusa, umuntu yayitangiye amahera yari uwitwa Benjamin ndamuzi. Si Benjamin wa wundi aterukira Burundi muri Sahara, ntabwo ari ujya Benjamin wundi yari muri korale komeza gusenga kwa Nkuru Nziza, yabaye mu bantu begereye cyane Nkuru Nziza. Benjamin wundi uyu yatanze amahera, arambwira ati iyo foto yawe bayikoreye mu bwiza, ushaka no kwereka bayikoze. Ico gihe rero haciye havuka amakonte ya mbere muri za Facebook cyane cyane yo kudutuka. Nta bitutsi byo bishoboka bitangiye ko muri iyo myaka hagati ya 2015 ngira na 2019 gutyo. Nta bitutsi bishoboka ntagiyeyo noba ntatutswe. Hari imbuga atakindi kijejwe atarukuntuka. Harabayeho n'abantu abategetsi banutse Jesse, abantu baribuka Jacques Bigirimana muri 2017 ko yakoze ikiganiro aravuga Jesse ko abantu banyuruzwa ari jewe ndabanyuruza. Aravuga ko mbere benshi ngo ndabarungika muri Pays-Bas, ko umuntu wese anyurujwe ariko ari jemba namunyegeje boca nunguka ngo €3,000 amajambo ari no naho ngoja kuri YouTube, ariko ni ibintu byahanahanywe hose, ibintu byaputswe Jesse. Akarero yatanze ari genda bikora, yatanze ku kiziga cyo kwa Rambere bitanga Imana, kuko ico kiziga ni je na kironse nanose ifoto yaco bwa mbere. Avuga ati muzobona nk'umuntu apfuye, kazobona Pacifique afite ifoto y'umuntu apfuye n'amaraso akimuriko. Temwe byoshoboka gute atari we yatumye abamwica? Rambere bitanga Imana navuze ibyo yakoze byose, ibyo yakoreshejwemo, ngene yanyurujwe turabifise, n'ingene yishwe. Ariko ico gihe yabwiye abarundi ati ibyo ni Pacifique byose aba yabikoze. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yatanze ikiganiro muri 2019 aravuga Jesse ko ari jewe nyuruza abantu, ko ari ndondeza inyuruza abantu, hanyuma igagaruka kuvuza amaruru. Inyisho natanze navuze nti none ko ari jewe ndabanyuruza, bishatse kuvuga ko ari jewe ngaba bakazungu, nuvuga ko ni perezida nsigenda rigaba. Hanyuma ni kweri ki jewe nyuruza, mwebwe mwanka gutohoza kugira mu nkingire.
ni urukundo rwinshi mufitiye rutuma mudatohoza ngo muhane abantu bakora ivyo bintu ko je nerekana abo bantu bose babikoze mubireka kugira mu nkingire rero kutukwa ndabimenyereye ko muri kino gihe hari abandi bafashe iyo nzira ubwanje ni prolongement ya bya bindi nyene mu mwaka w'ibihumbi 2024 amaja mu ntango twararonse amakuru avuga ko mu iperereza bafashe umugambi wo gushiraho imigwi y'abantu bajejwe kunyishura ngo kubyo nandika byose bakaza barabihemberwa n'abandi bafite igikorwa cy'ukuntuka y'abajewe n'abandi mu bahanya hagati y'akazi na muntu bagenda basohora ibintu bitaryohera ubutegetsi ayo makuru narayaronse kenshi bene yandika uwo nibuka yanditse uja kurondera ku rubuga rwa King Burundi nimba bikishoboka kubitora King Burundi ndazi neza ko yabisohoye muri 2024 yarabyanditse inyuma gato bace dutangura kubabona hatanguye abari mu Burundi bamwe bahora bakora ibintu bitwa ngo n'aba influencer batari bake tangura kubona inyandiko ibiganiro bintuka bishyira ko amazina ateye isoni byaragwiriye haravuka n'urundi rubuga bigisha amacakubiri ku rugero ruteye ubwoba rwitwa ngo murundi cakenge murubona bihaye kumvuga ko ambika ibara abavyeyi banje ntaco rudakora mu minsi mike yakurikiye twaciye tubona mu bahunze naho nyene hari abandi badutse nizere mwese ko mwejeje kuyumvira amarira no gutakamba kwa Pacifique Nininahazwe ngo gwaruka twaramuhagurukiye ngo bamwe ngo baramutuka abandi bakagira ukuna kuriya ariko siko biri kujya nawe wibatsa ko wahagurutse uvuga ukuri urwanira ukuri niko n'ugwaruka gubu abo witaba influencer canke abandi batandukanye bahagurutse bagwanira ukuri. Patriotism sugufata inkoho, patriotism sugutuka indongozi, gukunda igihugu no kukivuganira ukacambika iteka hanyuma ugaparticipa mu bikorwa vy'iterambere. Ico naco carakunaniye Pacifique, ico naco carananiye Antoine Kabura, carananiye Innocent Muhozi, carananiye Alexis Nduhije, kinanira Reno de Butari, kinanira ba Keti, kinanira ba Magi n'abandi benshi. Mwebwe ahubwo mushaka gucurika ubutegetsi, mushaka ngo aje ku butegetsi, mushaka aje ku burongozi mugomba. Ça c'est chose impossible. Uburongozi bwose buca mu matora, ni murindire mandihere hama muze mwiyamamaze babahunda amajwi. Vyanse mukomeze muyobogwe, vyanse gose muzohitamwo kuko ntimuri abana kandi ubwenge murabufise. Uwo bana yo mubona tanguye kononekara mu bwonko nyaragasa kwa muganga, muri Europe mufise amafaranga kandi murashigikiwe, nibabavuze murabe ko mwotora ka mitende hanyuma mutaye mu gihugu cy'u Burundi. Barababwiye urutonde rw'abantu 30 bakenewe, uzi katarimwo natahe, uzi nawe nyene karimwo barabibasiguriye naze amategeko akora. Akoze ukera wezwe, akoze ukirabura uce nimba ari umunyororo, nimba ari ibindi bihano bikurikira canke sentare yo muri uwo mwanya izoba yabonye bikenewe nivyo bizokurikizwa. Rero mureke kuguma mubesha abazungu, mubesha ama communauté internationale ngo Uburundi canke indongozi z'igihugu ngo nigishaka ko impunzi zitahuka. Impunzi ziguma ziza ku bwinshi, ahubwo abo bana bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nimwe mudashaka ko bataha, muguma mubinjiza muri Red Tabara. Mwabijeje ngo Red Tabara muzoyikomeza, ngo muzofashwa na M23, sinzi ngo mufashwe ngo n'abacancuro, sinzi ngo mufashwe n'ibindi nka biriya, ngo mufate igihugu cy'u Burundi ngo mukureho indongozi. Ivyo bintu ni indoto, komeza murota. Sindi umusirikare mugo umunsi muzotera igihugu cy'u Burundi nzoyifata naje ubwa mbere, hanyuma mpaguruke ngo hanire igihugu canje cy'u Burundi kubera wanka gusesera amaraso igihugu. Imbwa zikayaregatira ubuntu, imbwa zitayarigase ugasangangukira ku gahinga ibibombobombo akaba ari byo biza kukonokora amaso bikakwirira utuvyandashe buke gushika uhere. Ugo gwaruka rero muko murahenda rurekura ugo gwaruka rutahe, baze bubaka igihugu, baze beinvestise, baze bapambane nkuko natwese turiko turapambana, hanyuma igihugu gitera imbere, duterane naco imbere, apana kuza kurya inguvu abariko barakigwanira muri uno mwanya, abagwanira iterambere rusangi. Abakunzi ba Fleury Podcast TV ndabakengurukira cyane, abakoze sabone, abatarayikora nabo nimubandanye mugira subscribe kugira twagure
umuryango hama turonke aho tuza turahanahanira amakuru. Ndabibutse ko kubera mba nkoze ikiganiro atari live bica bisaba ko duhurira muri commentaire, ufise iciyumviro, ufise link y'ikintu ashaka ko dukorera ko canke dusesangura, ufise icaterera kuri iki kiganiro ashaka kuvuga ati pleure patriote aha wavuze uku wihenze ari nk'itariki canke ari izina ry'umuntu canke ari kindi kintu ari kibanza umuntu yihenze ukavuga canke ari façon itari nziza umuntu aba yakoresheje mukabishikiriza kubera umuntu agezwe n'uyundi. Nizere ko muguwe neza kandi mugiraho muba mubahwe. Ciao ciao.